umwanya n'umwanya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aritaba Imana. Ibi ndabivuze uko insiguro yavyo no kuvuga yuko gushika kuri no sa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari mu bitaro mu gihugu c'Ubudagi, ndavuga muri Allemagne. Ndaza kubasigura n'impamvu ari muri Allemagne ariyo yagiye kugwarira. Perezida Paul Kagame amaze igihe kirekire cyane atari mu gihugu c'u Rwanda, atabgaragara n'abene igihugu b'igihugu c'u Rwanda bose batazi neza Perezida Paul Kagame ivyo arimo niyo ari. Ni ibintu vyabaye mu ibanga, murazi neza ko ibintu vy'abakuru b'ibihugu byinshi bifubitse, abari ibintu bitandukanye cyane, bane bitangaje cyane. Ari ibintu babita bamenyerewe gose, hari ibintu bamwibanga ukaza wumva ngo naka ngo vyagenze uku, ngo naka ngo vyagenze ngo kume ngo vyagenze uko. Ari ibintu biba vyarabaye vyaramaze kuba, ukaza mwumva ngo vyaramaze kuba. Perezida Paul Kagame rero mu gihe Afrika hafi yose ukuyemo igihugu ca Kenya n'igihugu c'Ubuganda, nivyo bihugu vyonyene bigishigikira imigabo n'imigambi ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, mu kungene asanzwe ayobora igihugu c'u Rwanda no kungene asanzwe yabanye neza n'ibihugu bibanyi, ndavuga nk'u Burundi na Tanzania, canke ndavuga n'ibindi bihugu nka za Centrafrique, za Sudan, za South Africa, za Mozambique. Ibihugu vyose nka Afrika nzima umubano utameze neza cyane. Ni kenshi twavuze ati burya mu bisanzwe no Afrika hari aba kugira itera imbere neza, ishike ku ntengo yabo, ishike ku ntumbero yayo neza. Hari abakuru b'ibihugu bamwe bakwe basi kupfa bakavaho, bakava kuri nosi y'Imana kabisa, kuko ugerageje kuraba neza uza gusanga ari bo bantu ba mbere bazibira n'imihezagiro, bazibira n'iterambere rya Afrika, bakiri mu gasuzuguro, bacemera agasuzuguro k'abakoroni. Aho ndibaza muca mwumva neza impamvu agwariye muri Allemagne mu gihugu c'Ubudagi. Murazi neza ko Ubudagi aribwo bwakoronije Uburundi n'u Rwanda hamwe n'Ububirigi, agwariye mu Budagi. Ariko reka mbandanye ico kintu ariko ndababwira. Mu bisanzwe hari umuperezida w'Ubuganda Yoweri Museveni, hari umuperezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abo bose n'abantu b'inshuti, nibo bantu bonyene bafise ijambo nga muri Afrika, muri akarere ka East Africa, bivanye no kungene bagihaye kandi bafise n'intumbero zabo na objectif zabo zo gukora muri ubu buzima bwo muri ibi bintu byo kuyobora Afrika, byo kuyobora bimwe mu bihugu vya Afrika. Perezida Museveni n'umuperezida amaze imyaka myinshi cyane, amaze igihe kirekire cyane ku butegetsi, kandi yashinze yahayereje benshi ubutegetsi. Ndavuga nka Perezida Joseph Kabila wo muri Congo, Museveni na Kagame nibo bamuhereje ubutegetsi bwo muri Congo. Ndavuga Perezida Kagame nyene, Museveni niwe yamuhereje gutwara u Rwanda, niwe yamuhereje ubukuru bw'igihugu mu Rwanda. N'umuperezida wewe mu buzima bwiwe azi yuko ari we mwami w'abakuru b'ibihugu ba Afrika. Ivyo rero vyaragiye biragaruka bigezaho buri abene gihugu n'abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye, bivanye n'amanama bagenda barakora, bumva neza yuko imigambi y'aba perezida ataho iza isaniye n'imigambi myiza yo guteza imbere Afrika, kuko Afrika yavuye kure. Afrika nimba gushika kuri no saha ubona abene igihugu badandaza bagira ivyo bishakiye biri mu gihugu cabo, nuko ari abakuru b'ibihugu bamwe babigwaniye. Muri buka ba Patrice Lumumba ukungene bishwe bazira guharanira agateka kazina mu Kongomani. Muri buka bagwa gasore ingene bishwe bazira guharanira agateka ku Murundi, yishire yizane akora ico ashatse. Kera abarundi ntibajya amagi, kera abarundi ni inkoko nayitunze ni wanayijya. Ivyo bintu urumva yuko byari ibintu binababaje, ariko twararonse intwari zibigwanira. Ariko gushika kuri no saha turi mu 2025 hari abakuru b'ibihugu bamwe bagikeneye ko tuba muri bwa buzima bwo gutegekwa n'abazungu, ariko bobo badategekwa nabo kubera baba bacuditse hamwe, abari bamwe
ariko ico no babwira neza nuko umuzungu atakeza kiwe, umuzungu n'indyarya za mbere isi yigeze kubona n'umuzungu. Umuzungu ibi vyitwa imfashanyo bazikura muri Afrika nyene, izi nzahabu baza kwimba muri Afrika nizo bagaruka bakitirira ubutunzi, bakagaruka bagahemba abirabure. Ukaza wumva ngo twebwe ngo kuja mu gihugu ngo hari impunzi ngo twakira, ariko waja kuraba ugasanga ivyo bihugu vyonyene bariko barabifasha mu buzima bo bonyene, aribo babukuye iwabo nyene. Ivyo bintu vyaragiye biragaruka birakora kuri Afrika, n'abakuru b'ibihugu bamwe barabona neza yuko ivyo bintu bidashemeye kandi bidakwiye gusasigwa. Uno musore ndababwiye ati Perezida w'u Rwanda Paul Kagame naraberetse ama video menshi, hari abene gihugu bo mu bihugu vya Tanzania, muri za South Africa, za Central Africa, bariko baravuga neza yuko aba bakuru b'ibihugu Kagame na Museveni bareke Afrika twibereho mu mahoro n'umutekano. Uno munsi abakongomani bari mu gihugu cy'u Burundi ni benshi cyane, bari mu gihugu cy'u Burundi kubera iki? Igihugu ca Kongo si igihugu gito, ariko bari mu Burundi kubera baburabujwe n'akajagari Perezida Kagame na Museveni bateje, bituma babona umenga igihugu ca Kongo ni gitoyi. Ibaze abene igihugu ba Kongo bariko bava muri Kongo bariko baza guhungira mu Burundi no muri Tanzania. Ibihugu ngira biri vyoja muri Kongo bikamigwa, ibihugu ngira Kongo bingana na province yo muri Kongo. Reka renda basigurira impamvu rero Perezida Kagame yagiye kwivuriza mu gihugu c'Ubudagi. Ni vya bindi nyene, igihugu c'Ubudagi, Abadagi, Ababirigi n'Abanyamerika n'Abongereza nibo bantu bafatiye mu mugongo, bafatiye runini ibihugu bibiri bitatu, u Rwanda, Ubuganda na Kenya. Nibo bantu bizera ko uburaro n'uburamuko. Ariko no babwiza ukuri neza yuko twebwe abarundi dushimira indongozi zacu, ntako zitakoze mu kutwigisha ingene dukiye kubaho, ntako zitagize kugira duheme tubeho neza, twibagira urusasu. Baratwigishije kurima, baratwigishije korora. Uno munsi aho ugiye hose usanga boroye, usanga barima. Kubera iki? Kubera indongozi zacu zatweretse ukungene ibihugu vyagiye biratera imbere. Ntibasiba kubivuga, bararivumera, baravuga ati igihugu kugira gitera imbere gitezwa gukora ibi produit zabo principal akarizo babazikorera, apana n'urushinge ngo ruva hanze, apana ngo ibiharage ngo biva hanze, no nukuvyironderera twenyene. Kandi Imana ishimwe n'amayizine menshi, amashirahamwe menshi ariko abanyabwenge bicaye ko baratahura ibintu bimwe bariko baranabigaragaza. Nyakuba umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nawe akaca bashika ko mu kubatera intege, nk'umwene gihugu yarimye ibintu ivyo bigiye gufasha bene gihugu benshi, Perezida kamushikako n'amateka ageretswe ku yandi. Hari intwaro zimwe zicizeye ngo imfashanyo zugariwe batangura ngo funga mukanda n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko umurundi ahari yikomera amashi ko twe turarinzwe, turanakunzwe n'Imana yaturemye. Reka ndabashimire cyane, duhure mu biganiro bikurikira.